umuhungu yaje kudraga hama wabonye kutazomwemerera umubwiye ngo twama tugusenga izi mubwira ati nukuri ja kurondera ati kane kubita mu mwuka mubwira toyaye Yesu urukundo rwe nta pose rwari rurimwo kende ubandanye muri recreation kuri stade ukine football yes nyemerera ndababere franc ndi mukuru wanyu ndi musaza wanyu nubachi birashobora gushirwa sanga ingene tujera les informations birafatanye cyane gose ni ingene twubatse muri twebwe objectif y'amatempera kuri mwebwe namwe muri ko murabisoma ngiziriya nugira ngo bwa mbere tumenye yuko umuntu ari unique kandi ko turi different. Ica kabiri twimenye comprendre soi-même hama twiyakire biri positif apana biri negatif hama twaccepte abandi kuko turi different. Kenshi dusanga mu relation turimo dufise abantu dukundana temperament zitandukanye niziba ari zimwe umwe arurumba undi agenda buhoro buhoro nivyo nanyo murabirababasha kuko mururumbye mwese ndazozimya uwundi sivyo hama kumenya amatemperament kenshi aradufasha kenshi yuko tumenya ko ari ngabire twahawe n'Imana tukadumeta yuko umuntu kuntu yaremwe afise les forces et les faiblesses hama kandi tugashobora kumenya kurepera no faiblesse kandi tukaziswanya ngari zituze gushika kure hama tugagira un engagement kugira ngo réduire le maximum de conflit kenshi mu relation murimo murakunda gufa amatemperament au fait na twadukirike turashaka kuzanana ngaha hama tukamenya amatemperament yacu na yabandi temperament c'est d'origine c'est propre qu'Imana yaturemanye hama kandi tempérament itandukanye na caractère. Tempérament c'est d'origine ne change pas alors caractère c'est de l'acquis et peut changer. Les quatre types de tempérament nezi zine le sangue le colérique le mélancolique et le phlegmatique. Aba babiri le sangue et le colérique bagize umugwi munini abo bita les extravertis. Le mélancolique et le phlegmatique bagize umugwi munini abo bita les introvertis. Tusuye muri bwa bwonko rero ingene l'hippocampe ba vide birafatanye cyane na temperament y'umuntu kandi aba ba mbere les sangues et les colériques bari facile à extérioriser. Aba ba kabiri les mélancoliques et les phlegmatiques les introvertis bari difficile à extérioriser. Niba abantu abiki ibintu lonta rusanga rero hippocampe we iruzura cyane kuko urumva gumabika pakira bari abo haruguru nabo nabantu bavuga atore à travers usanga muri byo byinshi yavuze ameme tayira extérioriser. Kenshi rero bavuga yuko uyu mugwi wa nyuma les mélancoliques phlegmatiques nibo bakunda kugwariza ingwara zo mu mutwe zo kwa rojanti. Bavuga ngo ils sont prédisposés. Iyo bavuga ngo la personne est prédisposée ni kuvuga yuko ari ingwara ziri facile en fait à l'atteindre en fait. Kubera juste uko aremye. Donc rapidement rero abasange nuko inkomezi zabo nabantu bari uvere barakunda kuja mu manza amabashwashwanutse baratanga nabantu babana neza nabandi nabatezi b'inkuru bafise ikiryoha bafise compassion naturelle ashitsana ariko bararira ashobora kuri atazi n'uwapfuye batanga pardon vyoroshe ntibabika mu mutima ibyabashikiye nabantu bubaha uburongozi bari direct dans ses propos aratanga icyumviro ciwe atagize amakonturu baratanga morale barakunda kubegwa kandi barakunda isuku kubera iki bakunda kubegwa tuza kubiraba nabantu bakunda gufata ijambo nuvuga ko avuye muhira avuga ati naha muri bisi je vais profiter ndavuga niyo utari muhaye aragiha afuma guciramwe ati naguciriyemwo wonyemerera akavuga kino kihe rero usanga kenshi abantu babambone bakunda guhagarara imbere y'abantu kome bazi ko baza gufata ijambo arasobeka nawe yabambaye kawunguza arayisobeka
baratanga vyoroshe muri ibi byo gutanga fasilema turaza kwira mu ntege nke zabo barasesagura kenshi baratanga bakiyibagira umusanga aje akubwira ati nibabahereze mwese atayaraje ari mu mufuko hama barakunda mu bikorwa bakunda gushobora cyane barashobora e-commerce gose commerce barayishobora gose hama ni nabigisha beza hama kandi kenshi dosanga na protocole barayikora neza n'abantu beza cyane reka turaba amadefo yabo rero kandi urumva ingorane ntuvayo eka sedorine defo zabo ngizo barahindagurika changement rapide d'email kumusiza mu gitondo sikumusanga ku mugoroba ntibafise ukwihangana manque de perseverance yagiye gucuruza impuzu z'ababebe agasanga bashoreye abagabo izuzona yarangwiza abagabo ibihangana bafashe ijambo ntibarirekura baraciraniramo amajambo abandi kandi mu bikorwa byabo bari superficiel ukuntu baba mu bintu byinshi usanga bakora ibintu by'ibinusunusu ashaka kuba ari karaba WhatsApp hewe ngo nibutse yuko ntashasha gashaza gushasha ataramanura umustikera ati hewe inkoni razigiye gashaza kuraba ku mbabura arashobora kwirwara buyabuya umunsi wose ugasanga yakoze ibintu byinshi mugabo yakoze ibinusunusu gusa bari très superficiel hari avuze ngo nabatusha tumeno ferie afon wameze nk'akanyugunyugu kaja kwishugwe kaja kurindi kenshi bakunda gusuiva ibikorwa byatangujwe n'abandi bari facilement influençable umusange umubwira ati naka yakuvuze nabi oya ntavyo kuja kumubaza agushira muri liste no warukiri ngaho nyene bafata ama decision ari imprudente jewe numvise yuko ahantu wageni twahavuganye relation yacu tuyihagarike amahorasiyo y'abasange birwa barabivamwo barabivamwo umva barabivamwo bagata bakabimenyera bakaba barabigumyemo kandi barabivuyemo nukuri abantu mukundanye n'abasange muze mwihangana cyane uko barabivamo cyane akantu gatoya babivuyemo bafise akarimi karesha barasamara cyane abasange ntibagumye ibanga imwe mu ntege zabo bameze nk'ititoboye habiri jari ntucire hasi akubwira ati wegende bisigenda vyimenyera atangura kwandika message ni box ati we harahiye niyagenda ucundaba harahiye vraiment upfa kugenda gusa cagenda tumva ibi bintu bambwiye sincire hasi asubiramo kugira nyene wabivuze nawe ntucire hasi none abantu mwatsitaje n'ibyo bavuze mwe mwabivugira iki none ibintu byakunaniye kugumya wewe n'abandi ntavyo bazogumya alors pour bariser garde pour toi mugabo kwa muganga jaye kubivuga fidèle hippocampe ariko hippocampe nibayivida hari hose ugiye kuri bata kuvida yo hippocampe okay tubisanga mu bantu bacuruza amatelefoni none ko ariyo wayivugiye il faut vider mais pas de n'importe comment et pas n'importe où kuko ijambo wavuze rigaruka sous forme de blessure ni trahison ni humiliation tout ce que vous voulez hama n'abantu bafise urutonde bari désordonné ugiye mu cyumba cy'umusange usanga ifurusheti iri kumwe n'amasogisi n'umwanda vagare hama n'abantu batari ponctuel umva ukuntu baba mu bintu byinshi urumva ntibashobora gushikira hose ku gihe umusanga ashobora kuba mu association nk'atanu yo kwibarabara iyabo biganye iyabo bazokwigana hose abariyo umva arakunda ibintu bya social hari n'ibintu bidakenewe aja mu fete ahantu bahekereza umwana baby shower mami shower school shower bega amashawa ko yabaye menshi serire shower generation shower ugabanura amashawa baje abasange rero barashawinga
akubwira ati bafuma nsiga bariko barasenga mugabo ndajayo tu acagenda muri byose tihewe samedi hariho handevu vraiment niho nzobandi inyuma ya 30 minutes tihewe samedi tuzohekereza umwana naho niho nzobandi tihewe samedi turafise shower baby shower naho niho nzobandi acagenda aho batanguye agahengera ko barasenga ati mwami Yesu tugiye dutangura urubanza akacagenda bahinga agacagenda bakafata ijambo turamubona umwana wacu mu kumwibaruka bari mu ntaye agacasezera agacagenda umubajije ku mugoroba avuga ati nagiye mu manza zose mugabo avredi nta n'umwe aba yagiyemo ntibari ponctuel basange nico gituma ibitu bibigisha kugira ngo mwese bete aya madefumu yakorereko hama baragaspia mwabibonye barasesagura none ko aya madefo n'aya makarite ari ndemanwa Imana yaduhaye murabona bari désordonné ni bari stable none twobigenza gute ubwa mbere ifo ko musange amaze kwimenya a pratiquer la tempérance ajya ma vérité à pratiquer ni ivyo ukora kugira ngo wéquilibre tempérament yawe kuko en fait on ne quitte pas mwabyumvise gayemwe c'est ce qu'on fait pour équilibrer hama rero harimo ifo kwagira imilité akagumya ururimi ntaho uvuga yose nk'uraga akimenyereza gukora igikorwa giheza agatangura ikindi yagize cyambere discrétion kugumya ibanga n'ugira ubuzima buri très strict abakabiri n'abakolerique nabo n'abantu bakunda ibikorwa attaché au travail ubwa mbere bafise ubwenge bwinshi yitumye ikinara gishitsa bari optimiste n'abantu vraiment barongozi kiyo de l'énergie barongora abandi neza batanguza ibintu biri bito bakabihindura bininiya hama bisembye n'organize barotunganya ibintu neza umukorerika ashobora gukora ikintu utamusavye kugira ngo aryohore ico wamutumye barafise ukwihangana barazi kudefanda ivyumviro vyabo bari dynamique barakerebutse bari autonome baribwiriza n'abakozi de nature intenge zabo bafise ubwibone ukuntu bakora ibintu abandi badashobora bafise direte y'umutima ashinzana ntashingura bafise ishavu rirerire bafise inzigo abantu barongowe nabo babacisha ku biti no ku mabuye n'abantu bashaka ivyumviro vyabo aribo birengana bariteci ntibahanurwa n'abahipokrite mu gihe ashaka gushika ku kintu kamubera intambamye ashaka kujura hypocrisie agashikayo barabika ibyabashikiwe bamashaka ko les idées passent kenshi bavuga ngo fais-le comme moi je le veux et fais-le maintenant amari ma situation de diligence amadefo particulier yabo bafite ishavu rirerire ntibihangana barakoresha uruyeri ntibahanurwa kandi barabika none umukorerike yokora iki pour avoir l'équilibre kugenza buke buke akubahiriza abandi kagira la simplicité kagira la charité kagira la douceur na la souplesse umugwi wa gatatu tugiye muri baba introverti n'aba mélancolique arimo akantu kitwa mélancolie n'akagwara ko mu mutwe aba rero bari exposé au maladie mentale en fait n'abantu bari attaché à la réflexion n'abantu biyumvira cyane barakunda kwiyumvira gose ikintu cyose barakizuminga n'abantu bari engrais discernement umubwiye ikintu ashaka kumenya icyo utamubwiye bari très attentif niba uruduka ntapfa gufata ijambo ari reserve umubwiye ikintu aragishishoza barafilosofa kameme n'abantu bagarada une vie intérieure sérieuse ufise umumélancolique ntunshuti yawe ntuzogira ubwoba ko azohuruduka bari très sensible barakogwa ko cyane bafata ibintu byose au sérieux umumélancolique ndio mbwiye ngo nariko ndafina umubwiye ikintu agifata uko nyene bariyumvira cyane hama kandi baciye bugufi kandi bari très fidèle mu mahorasyo yabo n'abantu b'abanyarutonde gwishi ugiye mu cyumba cy'usanga ibintu byose bitondetse neza uzosanga ari abantu bandika ibitabo tutututu kubera urumva deja ces choses barafata umwanya wo kwiyumvira intenge zabo sha baratinya ntibakunda gufata ijambo baratinya kenshi ya macecetse umengo arakanya umenga afise depression hama barakunda gucika intege iyo bahuye n'ama épreuve kenshi baraba découragé cyane hama ntibigirira icyizere iyo mwapfuye ikintu n'umumélancolique ashaka kumara indwi zibiri atakuvugisha akoresha amageste ya saha iri hehe uno munsi tuja gusenga sangapi kandi a force de bouder bituma muri bo
amahormone y'amastress aba ariko ari secretary menshi cyane kuzuraba kenshi iyo wabuze wahoze uri kuriyumvira ibintu byinshi akubera iki yankoreye ibi bintu yibaza ko bitambabaza en fait quand tu bouges umeze nk'ishamba ririko rirasha atamuntu ariko arabona à l'extérieur kandi c'est terrible, ça fait trop mal en fait. Il faut éviter de bouder. Rondera umuntu mwapfuye ikintu vous tranchez kuko c'est vous ni wowe nyine uri kuriyica en fait. Canke relativiser vuga ati umuntu yankoreye kino kintu peut-être aragwaye natewe ivyondo n'umuntu agwaye urumva nta muntu ashobora umuntu agwaye. Barabika mu mutima ibyabashigiye igihe kirekire n'abantu bakora ivyo barafite n'abanebwe baratinya les épreuves bemera ivyo babonye nka Toma. Hama n'abantu il faut l'encourager avec patience hama n'ingumyi aba mélancolique akoze mu mufuko ni gukora ku nzembe. Afa sinzi ko nababwiye nagiye muri magasin hama nibagira y'imashini ordinateur ncandagaruka yari magasin y'abaraho puis ndababaza ni j'ai oublié mon ordi ici aho hantu c'était ali hama uwo mwarabu arambwira ngo no ngugenda urabe aho wayishize uza kwisanga ngo ngaha ngo pas de chrétien qui travaille ici. Mwabyumvise ngo turi sûr que tu vas trouver la machine, il n'y a pas de chrétien qui travaille ici. On prie et on vole. On prie et on ment. Autrement dit, batubonamwo Yesu mugabo nta mavalere chrétienne batubonamwo. Imana idufashe. Imana idufashe. Baje ico kintu n'igitutsi. Oui ou non? Ico kintu n'igitutsi. Ndababwire narababaye mu mutima. Narumvise mbaye choqué. Kandi la machine je l'ai trouvée là où elle était. Acharambwira uwo mwarabu. Oui, ici il y a que des musulmans. Urazi les musulmans nima muri ngaha mubabarije. Bobo ico bemera baracemera. Kandi ico bemera bagerageza kubikora. Ndabasaba ikintu. Mufashe namwe musange mu mugwi ndimwe. Tugwanye les antivaleurs. Il faut que oui soit oui. Il faut que le non soit non. Umuhungu yaje kudraga hama wabonye kutazomwemerera umubwiye ngo 3 mois tugusenga izi mubwira ati nukuri ja kurondera ati wabonye ko ça ne marche pas umubwiye ngo tuje muri pause. En termes de l'amour il y a pas de pause. En termes de relation il y a pas de pause. Je peux le dire à haute voix, il y a pas de pause. Les émotions n'ont pas de pause. Tu entres et tu continues. Ugacha na uje kuvuga ngo hewe ngurumva ngo ya relation yanje ngo turi muri pause. C'est fini. Uri muri pause. Pause café cyangwa déjeuner. Kandi la plupart des pauses des fois niba ari ibintu bizima. Ukumva umuntu akubwiye ngo relation turimwo numva nkeneye kuja kwiyumvira tugire pause. Appelle-lui ou elle. Pose la question. Ça va? On avance. Ça ne va pas? On casse. Page, sois sincère avec nous-mêmes. Honnêtement parlant, est-ce qu'au niveau de la relation, posez-y là-bas. Nananga nabo muzi bazirimo. None uricaye uri kurasenga uri muri jeune prière uri muri pause. What kind of pause? Meaning yayo it's mean what? Which result? Hama muhira umumwemerera kwaza yakubwiye ko muri propose. Tori ngo numwirukane kubita mu mwuka. Mubwira toyaye. Yesu urukundo rwe nta pose gwari ruririmo. Kendo bananye muri recreation kuri stade ukine football. Yes.
munyemerera ndababere franc, ndi mukuru wanyu, ndi musaza wanyu, nubacira umugani. I beg you, reka kujokinga kuri ibyo bintu, ça fait trop mal. Kandi mu nyuma bizana comportement modifié. Qui va te soigner? Qui va souffrir? Gute nguma struggling n'umuntu afise ama pause interminable. How ubuzima bwanjye ndabushira in danger? How urukundo rwanjye ndarushira mu biganza bitari byo? How je me détruis moi-même? Ndababwije ukuri, peu importe icyo yoba ari cyo cyose, mbanza kubaho imbere kwabaho. Sinzi ko ari umuntu anyumva, kandi ndababwire, ndumva Holy Spirit on me. Muri we ndumva Holy Spirit on me. Ibyo uri kurakora wariyase, uri kurisuicida, banza ubeho imbere y'uko abaho. Ndababwira ikintu kimwe, birababaje. Twafashe imyanya minini yatubaho pour les autres et ils n'ont pas été reconnaissants. Twabayeho igihe kirekire dushimisha abandi, sauf nous. C'est pas normal, c'est pas biblique, c'est démoniaque. Bibiliya ivuga ngo kunda mugenzawe before uko wikunda wowe nyine. Mean what? Reference yo kugukunda ndayitora kuri jewe ko nikunze. Les petites sœurs, les petits frères, mujokinge kwico kintu ni arme à double tranche. Ndabinginze, do not joke. Ikintu cyose y a un prix à payer. Quand il s'agit de rompre parce que ça ne va pas, je dois le faire. Ndababazi, n'abantu mugendana kubwira ngo ça c'est indiscutable. Non, 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 non. Nta kintu kitari discutable. Ikitari discutable c'est pathologique. Uramwemerera gute kitari discutable cyo kintu? Ni kiri discutable. Ngo nafashe ingingo ngo on y revient pas. Non. Il faut y revenir. Parce que une relation exige la fusion. La fusion veut dire tenir compte de mes pensées et les tiens. Ngangorumva ngo jahava byononekara none umuntu adapfuye yoki umuntu adakize yopfa hamukarira bigahera ngaha bari muri mukigandaro interminable ntiyapfuye ntiyakize yo relation aba izokwica comportement modifié ngo jewe narakubwiye ngo ibi bintu utavyubahirije sa ibi bintu utavyubahirije narakubwiye c'est fini. Oyaye nabarira urabona uri kurarira aho kugenda bagukubiturire neza. Nta ngingo nimwe itagira flexibility. Na Yesu yari flexible. Raba umukorera iki ariko aratanga amategeko cha raba umumelankolike tumugesera aho yamereye amategeko je nabona ko narusha. Raba umuflegmatique afise n'igitabo ntazira gufata gifise umengo ntaco yiba kwa gifise ariko arasoma mugabo siho yibereye. Shaka rero ndabaya akagizisi kanyuma naka ai ndaza nakorako mumbwire temperament yari uyu numuki. Wow, uyu numuki très bien. Murabona ko ari imbere avec énergie n'urumuri kesho bafise ingabire y'ukurongora. Kandi igaze gituma abakorerike bagira dictature bobo muri ndemanwa yabo bafise vision y'ukubona kuri abandi batari ko barabona. Rero kenshi batwara abantu babajana iyo bataza ariko bo bahabona. Cyo tuma kenshi bakoresha la dictature pour abo bantu kubakurikira. Okay, abandazi baraza kubagora. Uyu numuki
uyu ni umuflegmatike baragomba gusa na melancholique urabona yikoreye aka kantu mengo ntibuka kwikorera kwa kikoreye uyu ni melancholique kubera abona ko mengo arashavuye ku munwa en fait la melancholique bafisha ubutekereji ku buryo niyo umuravye umenga arashavuye kandi adashavuye Imana baheze akoze